에 있습니다. 노병 동지들이 남조선은 이 시각도 우리 무력의 일상적인 모든 행 twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi bahera gukurikirana mu mpande zino z'isi ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru yacu turababwira amakuru y'intambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine, ndetse muri ano makuru nyene turababwira havugwa ku mugabane wa Buraya, ndetse turababwira n'ayavugwa muri Amerika, turababwira ayavugwa mu Bushinwa, ndetse turababwira n'ayavugwa mu gihugu ca Iraq, ndetse turababwira n'ayavugwa ku mugabane wa Afurika. Kaze ni muri aya makuru. Twongeye kubaha ikaze muri aya makuru, tubibutsa kugira sabone abatarabikora cyangwa kugira subscribe hakoresha ururimi rw'icyongereza kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru atohoje neza ndetse n'ibiganiro bica kuri channel yacu. Kaze rero muri ano makuru. Amakuru yacu rero nk'uko tubibabwiye tugiye kutangurira ku ntambara iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Tukaba tugeze mu kwezi kugira gatandatu Uburusiya bwatanguje ico bise special operation, ndetse uburengerazuba bw'isi bukavyita invasion canke ishaka kunyaga igihugu ku gitugu ca Ukraine. Uburusiya rero burabandanya ibitero vyabwo muri Ukraine, aho rero biboneka ko igisirikare c'Uburusiya kiriko kiratera intambwe cane gose muri iyi misi kugeranije nuko igisirikare ca Ukraine cifashe muri kino gihe. Igisirikare ca Ukraine n'ubu kibandanya kigerageza kugaruza agace ka Kherson. Tubibutse ko kano gace ka Kherson nkuko tumaze imisi tubabwira ariko gace ko nyene igisirikare c'Uburusiya gishobora gukoresha kugira ngo cambuke kano karere ka Donbas region kibandanye gutera ibindi bisagara. Igisirikare ca Ukraine carasambuye ibiraro vyo muri kano karere. Igisirikare kandi ca Ukraine uno munsi kiriwe gitera amamisire muri kano karere gikoresheje ibimodokari vyo mu bwoko bwa Hamsa cahawe n'igisirikare ca Amerika. Ibi rero bintu bikaba biboneka ko ngo ubu vyagabanije abasirikare bapfa ku ruhande rwa Ukraine bapfira muri izo ntambara, kuko bino bibombe bino misile vyo bashobora kubitera barikoresha. Tubutse ko zino misile zitera kuva kilometero 200 no kurenza ngaho, rero ngo biko birafasha cyane gose igisirikare ca Ukraine kugira ngo kitagetinge ahari ibirindiro by'abasirikare b'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tugivuganya no makuru y'intambara nyene iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Igihugu c'Uburusiya cagirije igihugu ca Ukraine ko arico caraye gisambuye ikambi yo mu karere ka Donetsk yari sanzwe ifungiwemo imfungwa zafatiwe muri ca gihandake ca Mariupol ca Azovstal nuclear power plant. Abasirikare rero ba Ukraine bashika ku 50 bari bagizwe imbohe muri kano karere ka Donetsk, bakaba barapfuye ku munsi w'ejo mu gihe iprizo yabo bari bafungiwe ko ryatewe ko abamisiri atawuzi neza ko avyukuri, nkuko Uburusiya bumenyesha ko ngo amamisiri yatewe n'igisirikare ca Ukraine atawuvyemeza neza ko hano amamisiri yatewe n'igisirikare ca Ukraine, kuko igisirikare ca Ukraine cashyize ko ivyamiriza ko, ndetse President Zelensky akamenyesheje ko ibi hari ivyaha vyo mu ntambara Uburusiya bwakoze bigomba kwagirwa igisirikare c'Uburusiya, aho yamenyesheje ko ngo Uburusiya ngo bari bwabwo ngo bwati ano amamisiri kuri no prison ngo mu kwihora ngo kuba abasirikare b'Uburusiya ngo bari bapfiriye muri kano karere ka Kherson. Tuvuze ngo batewe n'amamisire ya Ukraine, ngo Ukraine iriko irakora ibitero bikomeye muri kano karere ka Kherson ishaka kwirukana abasirikare b'Uburusiya basanzwe bari muri kano karere. Rero umuryango utabara imbabare Croix Rouge ukaba wemerewe kuzoshika muri kano karere kuraba abasigaye abacitse ku icumu rero bakaba bahise bakugwa muri kano karere muri rino prison ryari riri muri kano karere ka Donetsk, bakaba bungurijwe mu kindi kibanza, ariko benshi rero bakaba barakometse cyane gose. Rero aho ngo umuryango Croix Rouge ugiye kuzogendera urabe aho ko bameze, ndetse ngo bamenye neza n'abapfuye bakugira bamenyeshe imiryango yabo y'abapfiriye muri kino gitero cakozwe Uburusiya bwagiriza ko cakozwe n'igisirikare n'ibigwanisho biheruka guhabwa n'igihugu ca Amerika. Igihugu ca Ukraine naco kikaba civyamiriza ko atari co cakoze bino bitero, ngo ntako cari kwihekura ngo cice abagwanyi bacu, cizi ko ngo rino bohero ryari ripfungiwemwo abagwanyi bafatiwe mu gisagara ca Mariupol mu gihe Uburusiya bwafata kino gisagara ca Mariupol. Turabandanya n'ano makuru yacu. Reka amakuru yacu rero tubananize n'ubundi muri kano karere ka Ukraine hariko harabera imigwano ihuza igisirikare c'Uburusiya n'igisirikare ca Ukraine. Uno munsi Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yamishije umushikiranganje w'ubwubatsi n'amahinguriro w'Uburusiya ko ngo kiye gukora ibikorwa vyavuba vyihuta vyo gusanura amazu yo mu karere ka Donetsk Republic ndetse no mu karere ka Luhansk. Akaba yamenyesheje ko muri kino gihe hagiye kuba igihe c'imbeho nyinshi cyane gose, igihe ca winter muri kariya karere k'uburengerazuba bw'Uburayi, ko ubona abanyagihugu nabo bakeneye kubaho neza
meza ngo akene kubaho mu mazu meza akaba yategetse ko mu bikorwa byo kwihutisha cyane rwose ivyo gusanura amazu yose iboneka ko yo yarononywe n'intambara aho rero ngo abanyagihugu ngo yifuza ko abanyagihugu ngo babaho umutekano mwiza ngo batuje nk'abandi banyagihugu bose ngo kuko ngo muri kano karere ngo ngo nta ntambara zikihari ngo rero ngo abanyagihugu ngo bakorerwe amazu yabo ngo babe afise ibikenewe byose kugira ngo azoshobore guhangana n'ubukonje bwimirije kuza muri kariya karere k'uburengerazuba bw'uburayi. Ahandi ikindi naco Perezida Vladimir Putin yamenyesheje umushikiranganji w'amahinguriro n'ubutaka ndetse n'ubwubatsi yamenyesheje ko ngo yo mu ntara ya Mariapo naho nyene ngo hubaka ivuriro ryihuta ngo ndetse ivuriro rinini cyane rwose ngo rishobora kwakira abantu muri tuno turere twose, ndetse akaba yanamenyesheje ko ngo n'ayandi mazu ya leta yose ndetse n'ayandi mazu yose bakenewe gusanurwa mu karere ka Mariapo kubo vyihutisha byabo bakabisanura. Ariko rero icyo yamenyesheje cyihuta mu kubaka ivuriro ngo ndetse ngo n'ikigo ca maternité mu karere ka Mariapo ngo byo bihuta cyane, ndetse n'aya mazu rero yamutegetse kubaka mu gace ka Luhansk ndetse na Donetsk Republican ngo kugira ngo abanyagihugu igihe c'imbeho ngo imbeho ngo ntizobagire ko ingaruka mu gihe amazu amwe y'abanyagihugu yasambuwe. Rero ngo ibikorwa bitegetse ko bihita bikorwa ubwa vuba, ni mu gihe umushikiranganje w'umuhinguriro n'ubwubatsi yaregendeye Kremlin mu biro vya Perezida Vladimir Putin. Kino kiganiro bakigiranye aho yari mu biro vya Perezida Vladimir Putin ubwiwiwe. Turabandanya rero n'ano makuru yacu. Turacaye nyene muri kano karere ka Ukraine, abagwanyi bagwana mu karere ka Donbas region b'abanyacecenia baba masenari baje gufashanya n'igisirikare cy'Urusiya barashimira cyane gose ngo igisirikare cya NATO ndetse ngo n'ibisi ngo n'uburengerazuba bw'isi muri rusange ngo kubigwanisha ariko baraha abanyabikirene ngo kuko bino bigwanisho ngo bahita bavyaka abanyabikirene maze ngo bwabo bakabikoresha. Abana basaza rero berekana ibigwanisho bafashe batse igisirikare cya Ukraine aho berekana amamisiri atezwa intoke bafashe ndetse bakerekana n'amaburende n'izindi nkonyi nyinshi bafashe batse igisirikare cya Ukraine, bakaba nko muri kino gihe arizo bariko barakoresha. Bavuga rero ngo bashimira NATO cyane gose ngo nikomeze ihe ibigwanisho abasirikare ba Ukraine ngo maze rero nabo bashikare kubifata ngo kugira ngo babikoreshe ngo cyane ko bino bigwanisho bya NATO ngo bino bigwanisho byo burengerazuba bw'isi ngo bisanzwe bizimvye bigurwa n'amahera menshi. Rero ngo ni nyungu kuri bo kubona bariko barifatira bino bigwanisho bya igisirikare cya Ukraine. Babandanya nana makuru yacu. Ikinyamakuru TFI candikira mu burengerazuba bw'Uburayi naco nyene canditse inkuru ndende kivuga kubiriko birabera muri Ukraine, aho kino kinyamakuru kivuga ko ngo Perezida Zelensky ngo ariko arakoreshwa ngo ikoresho c'uburengerazuba bw'isi ngo ndetse ngo mu gisirikare ca Ukraine ngo hatanguye kuba ibiturire vy'indengarugero ngo aho rero ibigwanisho ndetse ngo batanguye babigurisha ngo bimwe ku gisirikare c'Urusiya ngo ndetse ibi hakaba yamenyeshije ngo ko hoba hari ibigwanisho muri bimwe vyatanzwe n'igisirikare ca Amerika ngo bariko abasirikare bakuru b'abajenerali ba Ukraine bakaba barabigurishije ngo ndetse bino ukaba ngo ari mu bajenerali Perezida Zelensky yahereka guhagarika atamenyesheje ico bazira ngo ariko rabo barazize kugurisha ibigwanisho. Ibindi naco kino kinyamakuru kivuga ko ngo n'amafaranga ahabwa igihugu ca Ukraine ubwiwego ngo no mu biro kwa Zelensky ngo bariko harabera ibiture bidasanzwe kuko hoba igihugu by'uburengerazuba bw'isi bitanga amahera menshi cyane gose, ariko Zelensky n'akagwi kamukikije bakaba haya mahera baca bayahita bayanyuruza kuko ntibyumvikana ku kuntu amamiliyaridi n'amamiliyaridi amaze kugenda mu minsi mikeya cyane gose bamaze guha Uburayi, aho kino kinyamakuru cerekana nk'amafaranga miliyaridi zishika imiliyoni zishikana ko 800 zatanzwe n'igihugu c'Ubwongereza ngo ariko aya mahera rero akaba cyukuri atigeze habonekana ikintu yoba yarakoze muri no ntambara iri kwirahuza igihugu ca Ukraine no Burusiya, ndetse bavuga ngo muri ico gihe nyene ngo Amerika nayo yari yatanze hafi umuriyaridi n'igice w'amadolari y'abanyamerika. Ngo rero ngo Zelensky nawe nyene ngo bwiwiwe n'akagwi kiwiwe ngo buba bariko baragerageza iyi ntambara kwitungiramwo ngo mu kwibikira amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amafaranga kubera bazi ko by'ukuri ngo intambara atari yabo ngo intambara ahubwo ari mu burengerazuba bw'isi, kuko Perezida Zelensky ngo bahari gusa nk'igikoresho c'uburengerazuba bw'isi. Ngo rero hakaba hariko gusa uburengerazuba bw'isi gushaka guhangana na Ukraine. Rero
rero Perezida Zelensky ngo wewe yoba ariko arishakira kwikuriza izina ryiwe mu gufasha ibihugu by'uburengerazuba bw'isi kuko ngo yaba hari Zelensky ubwiwe aba yaragiye mu biganiro n'Uburusiya ngo intambara iba yaraheze ngo ariko rero kubuye kino gihe Zelensky ngo nta n'ivyo yiyumvira kuko ivyo akora byose ari ivyo aba ategetswe n'Uburayi. Inkuru tuzoyigaruka kuko ni inkuru ndende cyane gose ivugamo amanyanga barega igisirikare ca Perezida Zelensky ndetse na Zelensky ubwiwe uko bariko barakoreshwa n'uburengerazuba bw'isi. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tugire nyene rero ku bivujanye n'Uburusiya rero umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov yaramaze iminsi ariko aragendera ibihugu byo muri Afrika aho yasinyiraniye amasezerano n'ibihugu byose yaciye tubutse ko yagiye mu gihugu ca Congo ngeraja mu gihugu ca Uganda ndetse aja no mu gihugu ca Ethiopia ndetse urugendo rwe akaba yatangiye mu gihugu ca Misiri hariho hose yasinyaniye amasezerano n'abategetsi ba bino bihugu yo guhanahana ibidandazwa haba ivy'ibitoro ndetse n'ivy'ingano n'imyavu isanzwe iva mu gihugu c'Uburusiya bwishi rero Amerika nayo rero yahise itegura kugira ingendo muri bino bihugu byinshi byo muri Afrika aho urugendo rwa sekretari mukuru wa Amerika nago ruzohera nyene mu gihugu ca Congo ariko DRC ndetse rukabandaniza mu gihugu c'u Rwanda na South Africa nyuma yaho urundi rugendo rukazoca ruhita ruba mu gihugu ca Uganda ndetse n'igihugu ca Ghana. Biboneka rero ko bano bategetsi bino bihugu byose bibiri Amerika ndetse n'Uburusiya bariko baragwanira umugabane wa Afrika na cyane cyane ko umugabane wa Afrika kuva kugira kino gihe utarerekana uhagaze uturegera werekana ko ushigikiye Uburusiya Burundi canke ushigikiye Amerika. Rero bikaba rero biboneka ko umwe wese ariko aragerageza kurondera influence kuri uno mugabane y'aba Amerika ndetse yaba n'Uburusiya ndetse twibutse ko mu rugendo Macron nawe arimo mu bihugu vya West Africa nawe yavuze ko ngo ni byiza ko ibihugu vya Afrika byogira aho bihagaze ngo bigashigikira Amerika ndetse n'Uburayi muri rusange ku ntambara iriko irahuza Uburusiya n'igihugu ca Ukraine ngo aho kugira ibihugu vya Afrika bigume ataho bihagaze ariko bikaba biboneka ko n'ubu abategetsi ba Afrika benshi cyane gose barashigikiye icyumvira ko umugabane wa Afrika woja hamwe gushigikire ibihugu by'uburengerazuba bw'isi aho umugabane wa Afrika by'ukuri biboneka ko ukeneye cyane gose igihugu c'Uburusiya kurusha uko ukeneye ibihugu by'uburengerazuba na cyane cyane ko umwavu ibihugu vya Afrika mwishi bikoresha uva mu gihugu c'Uburusiya ndetse n'ibitoro byaza ku mugabane wa Afrika byinshi byava mu gihugu c'Uburusiya ndetse ibihugu vya Afrika bikaba ibigwanisho byinshi cyane gose bibigura mu gihugu c'Uburusiya uhereye ku ndege za gisirikare ugashirako no ku nkozi zito ibihugu vya Afrika bikaba biboneka ko byogorana cyane gose ko byoshigikira uburengerazuba bw'isi bikanka gushigikira igihugu c'Uburusiya ari naco gituma ibihugu vya Afrika byanse kugira aho bihagaze kuko bikeneye bino bihugu byose. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve kuri uko guhanganira muri Afrika kuburayi na Amerika ndetse n'Uburusiya dusimbire mu gihugu c'Ubushinwa. Igihugu c'Ubushinwa rero Perezida Xi Jinping akaba yahamagariye abashinwa bose muri rusange aho bari hose ku isi kugira ngo baze ngo ubungumwe ngo bakomeze ubucuti aho bari hose kugira ngo igihugu c'Ubushinwa ngo mu gihe bugiramiwe n'iterabwoba ngo ry'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi aho yashatse kuvuga igihugu ca Amerika ngo arico gihe ngo abashinwa bakwiye gukomera cyane gose ndetse tukaba twarose n'ayandi makuru nyene hava mu Bushinwa avuga ko Perezida Xi Jinping agomba kongerwa ikindi giti irindi pete ngo aho agiye kwitwa Perezida w'ikirenga w'abanyagihugu ngo iyi pete rikaba ryari pete ryari rifiswe wahoze atwara kino gihugu mu dictateur yabaye muri kino gihugu yitwa Mao Zedong. Rero ngo inama yoba igiye gukurikira ya Communist Party umugambo nyene usanzwe uri ku butegetsi ngo yoba igiye guhindurira izina Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping aho yarasanzwe yitwa umukuru w'ikirenga hariho abakomuniste ariko rero ngo akaba agiye kwitwa umukuru w'ikirenga w'abanyagihugu muri rusange. Izina ryo kaba ryari rifiswe ngo n'uwasanzwe ari Mao Zedong. Ni mu gihe rero imishamirano hagati ya Amerika n'igihugu c'Ubushinwa iboneka ko ibandanya itera iduga aho Perezida Xi Jinping kuri telefone kwiganira yagiranye na Perezida Biden wa Amerika kuri telefone yamenyesheje ko ngo Amerika ireke gukina kwikara ibyo yimubwiye imbona nkubone amaso mu yandi mu kiganiro bariko bagirana kuri
televiziyo abambwiye ngo umuntu wese ashaka gukinisha Taiwan ngo ni gukinisha umuriro. Ibi rero Perezida Biden akaba atagize icyo bivuga ko uko biboneka ko ari nkuko iterabwoba Perezida wa Amerika, ariko Perezida wa Amerika nawe akaba yaramubwiye ivyo yifuza ko Ubushinwa bwo kubahiriza, aho Ubushinwa yabusabye kubahiriza amategeko mpuzamakungu yose Ubushinwa bwateye ko umukono, ndetse harimo ngo no kubahiriza ubwigenge no kubahiriza ubusugire bw'ubutaka bwa Taiwan, ndetse ngo no kureka abanya-Taiwan ubwabo bakahitamwo uko bagomba kubaho, ngo Ubushinwa butabigizemo uruhara. Ariko rero Ubushinwa bukaba bwaravyamiriza, ndetse Ubushinwa bukaba bwiyamiriza urugendo rwa Nancy Pelosi yifuza kugira muri kino gihugu ca Taiwan, aho rero Ubushinwa bwanamenyesheje ko bushobora no gukorora indege ya Nancy Pelosi mu gihe yobandanya agafosinga akagenda muri kino gihugu ca Taiwan Ubushinwa butabishaka. Turabandanya n'ano makuru yacu. Reka dusubire dusimbire kandi mu gihugu c'Uburusiya, aho bukera rero igihugu c'Uburusiya kizinduka gihimbaza canke kigira defile ndende cyane y'amato ya gisirikare. Amato rero ashika 40 nkuko twabwiye amaze gutegurwa, hazogera idefile amato n'amato y'intambara, ndetse harimo n'amato akomeye cyane gose afise ubushobozi bwo gutera abamisile yo mu bwoko bwa nucleaire. Ibi birori rero bikazo kwitabwirwa na Perezida Putin, bikaza kwitabirwa na Perezida Putin ubwiwiwe, ndetse bikaza kuba birimo n'abasirikare benshi cyane gose. Bivuga ko abasirikare bashika 35,000 baza kuba bitabira bino bikorwa biza kubera ahitwa St Petersburg. Aha nyene ni mu Burusiya, hariko harategurirwa kuba bino birori biza kuba mu masaha aza kuza ari imbere. Ibirori rero bikaba ari ibirori vyama biba buri mwaka, aho Uburusiya bwerekana ubushobozi bufise mu mazi ndetse no mu kirere. Ariko rero indege za gisirikare zozo za kwitabira bino bikorwa ntiziramenyekana igitigiri cazo, ariko n'indege za gisirikare zakuba zirimwo, aho nazo nyene zitazoba hari zike cyane. Ibi vyamenyeshejwe gusa nuko amato y'intambara aza kuba ari mu bino birori ari amato ashika 40. Tubaza kubakurikiranira uko ibirori bizoba vyagenze mu gihe bizoba vyamaze kuba. Tubandanye n'ano makuru yacu. Reka rero tuve muri kano karere dusimbire mu gihugu ca Iraq. Mu gihugu ca Iraq hariko harabera imyerekano idasanzwe cyane, imyerekano idasanzwe, aho biboneka ko abantu bagumutse biyamiriza ubutegetsi buhari, ndetse biyamiriza n'inama nshinga amateka. Ni mu gihe inama nshinga amateka iriko irashaka gutora mu minisitiri wa mbere mushasha atwara kino gihugu, aho rero abanyagihugu biyamiriza minisitiri wa mbere asanzwe hari, ndetse inama nshinga amateka ikaba ku munsi w'ejo yari yakoranye ngo yige ko ukuntu yotora minisitiri mushasha. Ariko rero abanyagihugu bakaba baragiye babuza ibikorwa by'inama nshinga amateka ko bikorana cyane cyane ko izina ry'uwo bashaka bashigikiye, abanyagihugu bavuga ko ari bashigikiye ku bwinshi yitwa Sharif ritari rimwe mu mazina inama nshinga amateka yari yahawe kugira ngo itoremo ububa minisitiri mushasha w'igihugu ca Iraq. Tubutse ko igihugu ca Iraq nyuma yaho Amerika yiciye perezida wacu Saddam Hussein, ubu kino gihugu kitarigera kironka amahoro yuzuye, buri kanya haba akajagari, ndetse n'ivyo gutwara kwaho ubu bisigaye bigoranye. Ni nkuko nyene biriko biraba no mu gihugu ca Libya, inyuma yaho perezida Gaddafi nawe nyene akuriwe ku butegetsi n'igisirikare ca NATO gifatikanije n'igisirikare ca Amerika. Biboneka rero ko aho Amerika iciye hasigara hari uku injyane zitazigera zihera. Injyane rero n'ubu zo muri kino gihugu ziboneka ko zikomeye cyane gose, aho rero ndetse abasirikare n'abapolisi bagerageje kwirukana abanyagihugu, ariko bikaba byabonetse ko byaba impfa gusa kubera abanyagihugu bari benshi cyane gose. Ndetse n'ubu rero turiko turavuga ano makuru, imyerekano irabandanya ku mugwa mukuru Baghdad wa Iraq, aho rero abanyagihugu bashaka ko leta yoseswa, ndetse n'inama nshinga amateka igomba gutora umukuru wa leta mushasha, basaba ko yoseswa batayizeye kubera ngo amazina ariko igomba gutoramo uba minisitiri wa mbere bano banyagihugu bobo atabashaka. Turabandanya n'amakuru yacu. Tuve rero muri Iraq, reka dusimbire ku mugabane wa Afrika, ariho tugiye kurangiriza hano makuru. Uno musi rero Perezida Uhuru Kenyatta w'igihugu ca Kenya akaba yateguriwe ibirori bidasanzwe n'igisirikare ca Kenya, aho yagiye ku biro bikuru by'igisirikare ca Kenya, aho yiguruye ingoro nshasha y'ibiro bikuru by'igisirikare ca Kenya. Aho biboneka rero ko igisirikare ca Kenya cyateguye idefile nini cyane gose yo gusezera ubu Perezida Uhuru Kenyatta asigaje iminsi mike cyane gose mu biro, aho kuyuke ko muri Kenya azoba amatora
matora ku itariki 9 za kuno kwezi, maze rero Perezida Uhuru Kenyatta akazoba arangije manda yiwe nko kuba umukuru w'igisirikare ndetse w'ikirenga, bikaba bizoba bihagarariye ngaho ahazoca agenda gukukuruka. Ariko rero biboneka ko Perezida Uhuru Kenyatta nk'uko abamushigikiye bavuga ngo aracari muto ntiharagira ko akukuruka, biboneka ko ashaka kubandanya aguma mu butegetsi bwa Kenya, cyane ko washigikiye igihe yotsinda Uhuru Kenyatta azoba afise ijambo rikomeye mu butegetsi bushasha. Uhuru Kenyatta akaba ashigikiye uwitwa Raila Odinga. Raila Odinga rero akaba yahoze ari umukuru wa opposition. Uro Raila Odinga akaba ari umusaza hageze mu myaka za 80 n'iyindi. Rero biboneka ko Uhuru Kenyatta yamutoye kugira ngo abariwe azoca ayobora leta ayitwarira mu kwaha mu gihe buramuka batsinze amatora, mu gihe yase gushigikira warasanzwe icegera ciwe William Samuel Ruto yari yemereye ko azoshigikira ni yamara manda ziwe zibiri. Ariko rero bikaba byabonetse ko mu minsi ya vuba bashwanye bikomeye cyane gose, akaba yarahakanye kuzomushigikira, akaba rero yashigikiye ubu Raila Odinga yarasanzwe ari umwansi we w'ibihe byose muri politike ya Kenya. Rero ni nkuko bavuga ngo muri politike nta mwansi w'ibihe byose. Rero Uhuru Kenyatta yahisemo gushigikira Raila Odinga, ndetse akaba Uhuru Kenyatta perezida wa Kenya wa kino gihe akaba ari bayoboye umugwi coalition yitwa Azimio la Umoja, isanzwe ariyo Raila Odinga yitoreza ko kuzoba umukuru w'igihugu ca Kenya agira gatanu. Tubutse ko igihugu ca Kenya kuva caka damuswaye nta yo kwikukira kimaze kugira abaperezida bane bonyene. Rero perezida azotorwa akaba ariwe azoba agize perezida wa gatanu w'igihugu ca Kenya. Umva ko igihugu ca Kenya rero kuva kikukira ntikiragira abaperezida benshi cyane gose ugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere ka East Africa. Mwakoze rero bakurikiranye amakuru na hatuce tuyarangiriza. Imana ishikare kubazigama kushikare kugira ibihe byiza, ugubwe neza mwanyu n'abanyu. Tubibutsa kugira sabone no kugira subscribe bakoresha ururimi rw'Icyongereza ndetse na share na like na comment partage. Mwakoze mugubwe neza.